Mwaramutse neza abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza umuherereye hose mu bice bigiye bitandukanye ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze cyane kuri mwebwe mubana natwe gatanu kuri gatanu mu makuru n'ibiganiro byacu tubandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza kubatwumviriza mwese kuri no monesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe dende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru agezweho abari karavugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mwisi twibanda ko yari karavugwa muri politike diplomasi umutekano ndetse n'ibindi turi kuwa gatandatu kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri 2025 ndabaye ikaze mwese muri kano gatondo aho tugiye kugoroka ku idonido ry'amakuru agezweho ariko aravugwa dore ingingo nkuru rero turaza kwibandaho muri kino kiganiro cyacu cyo na mwanya. Mu Burundi imiryango ifise bamwe rero baraguye ku rugamba mu ngwano imaze imisi rero irahuza igisirikare ca Republika Rusange ya Kongo n'abagifasha mu rugamba rwo guhangana n'umuhari wa MTC ariko kandi akaba ari urugamba rwagiye ruragaragaramo ingabo z'abanyarundi nyinshi ndetse ingabo z'abarundi zikaba zaribonekeje ziriko ziragwa muri iyo ngwano ari nyinshi. Hari bamwe rero bagiye baramenya amakuru y'ababa yuko baba baraguye muri iyi ngwano ndetse bakaba batari berekwa ababo aho biboneka yuko hari naho bagiye bagwanira bikaba ngombwa yuko bashobora kugenda barahunga niba bashiye kuba botora n'ibiziga by'ababo. Ibi ngibi biboneka mu byagaragaye ku ruhande rwa Afrika y'Epfo. Ingabo za Afrika y'Epfo zaratangaje neza yuko abasoda babo bamaze kugwa muri ingwano kuva aho imigwano yongeye gukarara barangana na 13 ariko kandi gushika ubu ngubu mu makuru asa nadushikira muri uno mwanya mu bice bya Zamubambire no mu bindi bice ahari ingabo za Afrika y'Epfo n'ibirindiro byabo nkuko biboneka ndetse nkuko bigaragara. Abayobozi ba MTC baraherutse kujya kuvugana n'abayobozi barongoye izo ngabo za SADC nkuko bigaragara baraganiriye ndetse baragirana ikiyago cyiza cyane ndetse amakuru yama aradushikira avuga yuko ingabo za Afrika y'Epfo zarasabye ibyifuzo bimwe umuhari wa MTC. Ibyifuzo bimwe rero ngo nukureka bagaca barakoresha ikibuga mpuzamahanga cya Goma cy'indege kugira ngo babashe kurungika muri Afrika y'Epfo ibiziga by'abagenzi babo baraguye muri no ngwano. Barasabye kandi yuko bo kwemerega bakajya aho bogwaniye rero bakajya kuraba ibindi biziga bimwe rero by'ababo baguye muri iyo ngwano nkuko bigaragara. Baranasabye yuko kandi bofashwa bakajya bajya kuzana ibigendanye n'ibifungurwa ndetse n'ibindi byonkenerwa hano mu mujyi wa Goma aho byari bisanzwe biherereye. Abayobozi b'umuhari wa MTC bari muri icyo gikorwa barabasubije yuko ibyo bazojya barakenera bazojya barabinyiza mu nyandiko kugira babishikirize abakuru babo nanone ba MTC ariko babizeza yuko bagomba kubafasha. Ica kuri ingingo nagira ngo ngarukeho iragendana no kuba baratangaje ko bapfushije abasoda bashika kuri 13 nyamara ikigaragara nuko hari nabandi batigeze bagaragara. Hari amakuru avuga yuko barenga muri za 40 nabandi. Biboneka yuko rero mu Burundi naho hari benshi batigeze baratogwa ibizigwa byabo ngo babizane mu Burundi. Ikindi hari abandi bagiye baragwa mu ngwano abandi bakaba baragiye bagwa mu bitaro ngaha mu Kamenge ibitaro bya gisirikare ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Turagaruka ku magara n'ubundi atifashe neza amagara y'umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Amakuru yamara dushikira ndetse aradusumira muri kano gatondo akaba asigura ko ibintu biriko birakomera ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ni mu gihe benshi bariko barakwena Evariste Ndayishimiye uherutse gutangaza ibigendanye no kuba rero amagara yiwe yoba yifashe neza ari byo yabwiraga abagumyabanga ndetse n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD. Ni ibyanyuze ku radio ndetse na televiziyo y'igihugu mu Burundi ariko kandi yaranabitangaje ku rubuga rw'iyo rwa X nkuko amakuru y'amaradushikira. Yaramenyesheje yuko amagara yewe ayifashe neza mu gihe twari tumaze kuronka amakuru avuga yuko kugeza ubu ariko aritabwaho na zimwe mu nzobere z'abaganga mu gihugu na zimwe mu nzobere z'abaganga i Dubai muri leta zunze ubumwe za Barabu. Turagaruka kandi kubigendanye n'abacangero baherutse gufatirwa nga ku butaka bw'u Rwanda aho rero bari baramanitse amaboko bagahongera muri MONUSCO ndetse MTC igaca yasaba ingabo z'u Rwanda yuko zobafasha hanyuma bakubahereza inzira
mu nyuma bagaca muri iki gihugu c'ubanyi c'u Rwanda kugira ngo bongeye kurungikwa mu bihugu byabo nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomira. Waramutse neza cange wiriwe ute bivanye naho muherereye, ndabaramukije mwese abatwumviriza muri kano gatondo aho tugiye kurabira hamwe nyine tukanarambura ayo makuru yose mbamenyesheje, amakuru adusumira canga se amakuru akomeza kugenda aratugeraho aremeza ndetse akerekana neza yuko rero nga mu Burundi ibikomeje kuhabera ari barariremereye cane nk'uko amakuru yoma aradushikira. Kugeza ubu ngubu rero ndabaramukije abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura, abari Gitega, abari mu mavire ndetse n'amakaritsi hamwe namwe, abari mu ma province mwese ndabifuriza weekend nziza cane. Abari mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bibanyi n'u Burundi ndabaramukije mwese abatwumviriza mu rurimi rw'ikirundi n'icinyarwanda, twizere neza yuko muramutse neza. Abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose mwese turabifuriza kumererwa neza cane. Uruga mbere se ngaha bisonda kwanditse sabone kugira uco baronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubare natwe 5 kuri 5 kaze kuri mwe mwese, bisonda ko ahari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira bajye barakumenyesha yuko ibiganiro byacu bitangwe. Kaze turatangurire mu Burundi. Imiryango y'abasoda b'abarundi baraguye mu ngwano n'abagwanyi ba M23 yarabujijwe kugandara nk'uko biboneka. Mu Burundi imiryango myinshi yarapfushije abayo, ni ukuvuga rero abasirikare b'igisoda c'u Burundi nyene bafashanyaga ndetse na FARDC, ingabo za Kongo rero n'abafasha bazo kurwanya abaroberi ba M23. Iyo miryango ivuga ko rero yabujijwe kugandara ishirahamwe y'abamenyesha makuru bacu yaragendeye rero imiryango yo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu c'u Burundi nk'uko bigaragara. Iyo miryango yemeye kuvugana n'abamenyesha makuru bacu ba Burundi News TV niyo rero mu makomine ya Mugina, Mabayi, Bukinanyana ndetse na Buganda nk'uko rero intahe zabo zivyerekana. Haraciye indwi irenga bamenye urupfu rero rw'ababo mu miryango yabo, ariko bakaba bakomeje kugenda barabuzwa kugandara. Amasoko yacu yiyamiriza ati ariko indongozi za politike n'igisirikare n'abasirikare baratubujije kugandara. Muri komine Bukinanyana nk'akarorero, ikimenyesha makuru nka SOS Medias Burundi cyaraharuye imiryango ine rero abayo barapfiriye mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu ndwi zeze rero baba mu turere twa Mikoni, Amabye ndetse na Sehe ndetse na Bumba nk'uko biboneka. Imwe rero mu nshuti y'umuryango umwe rero mu yapfishije abana bayo yaravuze iti mu ndwi iheze hagati niho rero imiryango myinshi yamenye ko rero abayo bagiye baragwa muri iyo ngwano yabereye mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Yongeyeho ati ubuyobozi bukuru rero bw'ingabo z'u Burundi butanga amakuru rero make cane ku bigendanye n'urupfu rwabo. Abasirikare bo mu karere kacu ntidupfa kumenya urupfu rwabo cange ngo tubone ibiziga byabo tubahambana iteka. Hari imiryango yaramenyeshejwe ko rero abana bayo barapfiriye ku mpanuka zo mu mabarabara, niko rero twamenye, ariko rero amakuru ava mu gisirikare yaramenye mbere amakambi abo bahisi barimo nk'uko bigaragara bari bakorera mu makambi y'abasirikare bagwanira hasi 112 41 ndetse n'212 nk'uko biboneka. Umubyeyi wo mu gace ka Mikoni arashinga intahe rero ati umuhungu wanje yarapfuye mu ntambara yo muri Kongo, yariko rero aritegurira gukora ubugeni bwiwe nk'uko biboneka. Muri rusange nk'uko rero imiryango yabuze abayo ibivuga, abasirikare 12 bo muri izo komine zavuzwe aho ngaho ruguru ndiko natangura barapfiriye mu ntambara n'ingabo za M23 mu bihe bya vuba nk'uko biboneka. Bamwe arabo rero mu basirikare
bamenyerejwe mu nkambi ya Mudubungu ni mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi imbere yuko rero barungikwa muri RDC barashoboye kuja gusezera abavyeyi babo abakuru b'igisirikare batabizi nkuko biboneka. Hariko rero bimwe birasabwa n'imiryango ikomeje kubuzwa kujya mu kigandaro ndetse no kutamenya neza amakuru y'ababo. Imiryango y'abasoda Barundi barapfiriye mu ntambara n'ingabo za MT3 iriko rero isaba ubutegetsi bw'u Burundi ngo bubitumenyeshe nkuko bigaragara. Ati ntutizi nimba ibiziga byabo byaratahukanywe mu gihugu cabo canga se bitaratawukanwa. Ikindi ntitwaronse uruhusha rero rwo kugandara mbere yo guhamba rero abana bacu, niko rero bivugwa n'umuvyeyi umwe. Umwana wiwe w'umuhungu yarishwe n'abagwanyi ba MT3 muri uku kwezi kwa Nzero nkuko bigaragara. Muri komine ya Buganda inshuti y'umusirikare yarapfiriye muri Kongo kwigenekerezo g'19 Nzero yaravuze uwo yahamagawe byihuse ngo anyarukire rero mu ngabo bakorana muri RDC mu gihe yari mu karuhuko nkuko bigaragara. Avuga ati yari yaragiye muri Somalia inshuro zibiri zose. Aranongera ko anarira ati byarumvikana ko rero yiyumvira ko ashobora gupfira muri Kongo igihe tumuhamagara yari yacitse intege cane, aca asaba ko rero twomusengera mu buryo rero bwihuse. Umuryango wiwe ubabaye cane usaba abakuru b'ingabo z'u Burundi ngo rero batwereke n'imiburiburi ikiziga ciwe kugira ngo tumuhamba iteka nkuko biboneka mu byiyumviro bya bamwe rero mu bafise ababo baraguye kuri ingwano yivuze ubuha ibera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mubyara wo musirikare yarashingiye ati ubutegetsi bw'igisirikare bwaratomoye nta kugandara. Isoko mu gisirikare ritashimye ko rero amazina amenyekana ryarabwiye Burundi News TV ko ibiziga byinshi bitashoboye gutogwa. Inyuma yo rero intambara zikomeje gukara aho biboneka yuko rero ibice bari bariko baragwaniramo bagiye barabyirukanwamo rero bakaba batari bafise uburenganzira bwo kongera kubigarukamo nkuko bigaragara. Ibya Cibitoki rero sibyo byonyene, iyindi miryango myinshi yo mu ntara zitandukanye zice gihugu cacu c'u Burundi zitoyi co muri Afrika y'ubuseruko nayo rero nyine irikiraca muri izo ngorane nyine muri Kongo. Ingabo z'u Burundi zirekezwa n'abagwanyi b'umuhari w'ugwaruka CNDD-FDD. Umugambwe nyine uri ku butegetsi imbonera kure urafatwa nk'ishiramwe mpuzamakungu ONU nk'inkorabara nawe nyine baricwa mu kwezi kwa Nzero nkuko bigaragara. Amakuru twamenye rero batatu muri bo bishwe muri Kongo vuba bakomoka kandi mu ntara ya Cibitoke nkuko biboneka, nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira kugeza ubu ngubu. Nyamara abategetsi barimo Everson Ndayishimiye ndetse na Bwana Fregisi Tshisekedi Chilombo barakomeje kunga ubumwe ndetse barakomeje kwifatikanya, aho biboneka yuko ingwano ndetse n'intambara zikomeje kugenda zigaragara ubwazo, zikomeje kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko aba bategetsi bashobora gukomeza kunga ubumwe ndetse no gukomeza kwifatikanya mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bogera kuri byinshi nkuko amakuru yoma aradushikira. Kugeza ubu ngubu rero mu Burundi abanyagihugu bariko barasaba yuko ata Murundi yokongera kurungikwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nyiringa kuri ingingo kandi bivuga ko ingabo nyinshi z'u Burundi zarahungiye muri Kivu y'Amajyepfo mu nyuma y'uko n'ubundi zagwaniraga ku ruhande rwahagana ku Kivu cy'Amajyepfo, aho bivuga yuko rero ubu ngubu ziri kumwe na General Masunzu ndetse gushika ubu ngubu ziriko zirategura guhangana n'umubare wa MT3 na ufise gahunda n'intumbero yo kugaruka muri Kivu y'Amajyepfo bagaca barigarurira ibindi bisagara cyane cyane nk'igisagara ca Bukavu ndetse n'ibigwati byose bigikikije nkuko amakuru adushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu abatari bakeya ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana ingorane ziriko zirashikira ababo muri nongwano nkuko bigaragara.
umukuru w'igihugu c'u Burundi yaramenyesheje yuko amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nyiriteka Reverend Ndikuriyo yifashe neza nkuko bigaragara. Icakora na amajambo yatangajwe na radio ndetse na televiziyo by'igihugu c'u Burundi. Icyakora benshi baranatunguwe kubona igihe giheze uyu mukuru w'igihugu c'u Burundi aribwo atangaje ibigendanye rero n'amagara y'uyu mutegetsi. Biboneka yuko leta y'u Burundi itigeze irahereza agaciro ibigendanye n'urupfu n'ingwara ya Reverend Ndikuriyo, kugeza ubwo rero bamwe bakomeza kugenda baranatangaza neza ko yoba yarapfuye, ariko leta y'u Burundi ikaba yarigumiye mu gacerere idashaka yuko abanyagihugu ndetse n'abandi bashobora kuba bo bimenya. Hari ingaruka nyinshi biboneka yuko rero bizagira ni mu mboni zibakurikiranira hafi i politike y'u Burundi ndetse n'ibiyigaragaramo. Hari ingaruka nyinshi bizogira ku banyagihugu ndetse n'aba bategetsi, dore yuko ariko harazamwe urunturuntu mu bagumyabanga b'umuryango canke w'umugambwe CNDD-FDD. Fariso Ndayishimiye yaravuze ko amagara yiwe yifashe neza, niko yabwiye abagumyabanga n'abanyagihugu mu gihe twama turaronka ubutumwa bavuga ko n'ubundi awe akomeje kuremba ndetse akomeje kumererwa nabi mu buryo budasanzwe nk'uko amakuru yamara dushikira. Amakuru adusomera avuga yuko gushika ubu ngubu yavuye nyine mu bitaro bya Kenya bya kaminuza y'icyo gihugu i Nairobi, akaba yararungitswe i Dubai muri leta zunze ubumwe za Abarabu, aho bivuga ko yoba yaragiye kuronkerayo rero ubuvuzi buteye imbere. Nk'uko bigaragara harakomeje kuvugwa rero ibigendanye n'ishano yahawe yo mu bwoko bw'isumu, mu gihe rero n'ubundi Evariste Ndayishimiye atigeze aratomora aho yoba agwariye canga se icyo yoba arwaye. Hari benshi bavuga ko iyo abakiri ngaha mu Burundi akaba yaracikanye n'ubundi leta y'u Burundi yari guca isigura yuko umutima we wahagaze giturumbuka, nk'uko rero byotangajwe kuri Petero Nkurunziza umuhisi yamara atwara Uburundi. Evariste Ndayishimiye yasubiriye. Kugeza ubu abarundi bariko baribaza impamvu leta y'u Burundi itari kwirashira imbaraga canga se ngimenyeshe abanyagihugu ibigendanye n'amakuru y'ubuzima bw'uwo munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Ku rundi ruhande abasesenguzi bavuga yuko rero Fariso Ndayishimiye yoba yarabonye yuko uyu mutegetsi ariko arasozera ibigendanye n'ikiringo ciwe muri CNDD-FDD, maze afata ingingo yo kuraba uburyo yomwikiza neza, mu gihe byabonekaga yuko rero atari kubona icyo amubwira ndetse atari kubona uko rero amukura muri ubwo burongozi, mu gihe yifuzaga yuko rero n'ubundi atakomeza kurongora uyu mugambwe. Amakuru akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda aradusumira, akaba agaragaza ndetse aranerekana neza yuko mu Burundi ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda biradusumira, byerekana ndetse bikanagaragaza neza yuko mu Burundi muri CNDD-FDD harimo icyuka cibi, aho rero bamwe badashaka gutangaza canga se badashaka kugaragaza ibigendanye n'amagara y'uyu mutegetsi nk'uko biboneka canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Uyu mutegetsi amagara yiwe arakomeje kumera nabi cyane nk'uko bigaragara, mu gihe gushika ubu ngubu nyine haheze igihe kinini cyane n'ubundi biriko biratangazwa neza yuko ari muri koma, nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu abatari bakeya barasabwa gukomeza kumusengera kugira ngo amagara yiwe barabe yuko rero iyo kongera kumera neza nk'uko byoma bigaragara. Kuko bigaragara umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye araremesha abagumyabanga ndetse n'abarundi bose ko amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nyiriteka Ndikuriyo yifashe neza, nk'uko rero biri mu makuru dukesha iradiyo nkuru ndetse n'iteleviziyo by'igihugu. Yarabitangaje ku munsi w'ejo genekerezo rya 31/0/2025, naho rero yabishikirije umukuru w'igihugu ntiyashimye kuvuga rero aho Reverend Ndikuriyo agwariye, mu gihe bizwi ko ariko rero avurirwa hanze y'igihugu ndetse yaravanywe mu gihugu ca Kenya yashikanyemwo bwa mbere, ndetse akaba yararungitswe i Dubai muri leta zunze ubumwe za Abarabu. Biranatangaje kubona umukuru w'igihugu rero abishikirije inyuma y'indwi yose Reverend Ndikuriyo acitswe
akitswe n'amagara ariko abategetsi b'igihugu mu mugambwe akomokamo bakaba barahisemwo rero kwigumira mu gacerere nk'uko biboneka. Twibutse ko rero ibyo umukuru w'igihugu abishikirije mu gihe indwi irangiye Reverend Ndikuriyo rero afashwe giturumbuka n'indwara itarashotse imenyekana, aho rero byabaye ngombwa ko asohokanwa igihugu byihuse kuko rero amagara yiwe yagumye asinzikara nk'uko rero twabibashikirije mu biganiro byacu bigiye bitandukanye gushika ubu n'ubundi, naho mukuru w'igihugu cy'u Burundi ahumuriza abarundi. Amakuru twama turatohoza nuko n'ubundi nuko yemeza ko amagara ya Reverend Ndikuriyo atifashe neza, aho bibandanya kuvugwa ko rero yahawe uburozi bwo mu bwoko bw'isumu ndetse gushika umungubu akaba akomeje kwitabwaho n'inzobere z'abaganga bafise uruhu rwera nk'uko byoma biboneka. Dusoreze ku bigendanye n'abacangero bamaze kurungikwa mu bihugu byabo cane cane abaturutse muri Romania. Kugeza ubu aba bacancuro rero biboneka yuko bashinza leta ya Kinshasa kuba ariyo yoba yaratumye rero ibintu birazamba cyane, aho bavuga yuko nabo bwabo baratunguwe no kubona leta, ingabo za leta ndetse n'abayobozi barabata, bigatuma rero n'abafu bafata ingingo yo kwishikana canga se yo kwishikana kuri Monisco nk'uko biboneka. Aba bacancuro ni bamwe rero mu bagiye baragira uruhare remire cyane muri ino ngwano, aho bamwe bari bafise akazi kagiye gatandukanye harimo ako kumenyereza n'ubundi gisirikare ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nka FARDC nk'uko biboneka, ndetse abandi bagaca baragenda bafise n'ubundi akandi kazi kagiye gatandukanye ako kurinda ndetse nako mu bindi bice bigiye bitandukanye nk'uko biboneka, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Kugeza ubu aba bacancuro rero birashoboka yuko badashobora kuzogaruka ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nyuma y'ibyo batangarijwe rero n'ubundi na William Ruto, nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hagati aha abatari bakeya rero ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko ibiriko biragaragara byerekana neza yuko nubwo intambara ishobora kongera gusubira kugaragara muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, umubare wa MTSR witeguriye neza gukora byose bishoboka. Dusubire mu kanya kari buze turabera hamwe ibindi bigezweho.